Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri wa Mungu Igenekerezo rya 29 Nyakanga mwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Gitega na Mwaro aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 15 ku muhingamo hazobandanya hibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike hose mu gihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 33. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:49 rirenge igihe cy'isaha 11:57 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere na Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.